Good morning Mukaza. Good morning Nahangwa. Good morning Muha. Good morning, good morning, good morning, good morning my people. Good morning Gabni Hose. Indirimbo Morning Lovia D1. Niye masamiza kuja kukivicha misi yose. Niye masamiza kuja gukora. Akadukira mwese biko maja muri ville, muri mabisi. Kogiye kubuzi bwa misi yose. Cyava muri ville batakukazi ko arabari gukora. Ndabwiye ko muvizi samiza Black Fresh cyane kigano. Good morning. Ndabwiye yuko mudasaza abantu biga bagaciro cyane iwacu. Asante sana. Hey, I must have the coffee. Ndabwiye shout to you guys. Ngwana bitondogwa na benshi. Amena ngo ndegwa nabanga. Tanaje ko ndegwa big for. Bantu ndamutse kwa DJ Liki. Benshi. Beba na. Bayitse. Ako konyene. Ako kizaho nyene. Ngakizaho nyene. Asante sana karibu cyane hano meze neza. Merci ego meze bien. Nawe gute? Safi. Good morning abantu bose bakuze. Good. Abantu bose bandi. Gusa. Yoni bandi. Good morning abandi bose. Good morning abandi bose reka dawe ikaze dawe karibu muri studio za Radio Black FM dawe uteko turi mu kiganiro. Good morning. Iganiro kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa sano turi ngati ko turabavyura kugira mushobore kuvyuka muri bien meze neza. Ndabona big vraiment yabakiriye bien sana fresh sana. Ndabona ibintu bimeze neza vraiment meze fresh no muri studio murabona yuko tumeze neza ariko muze kwihangana ndazi ko muri uno mwanya rero abantu bariko baturondera telefone bayita gute mu Kirundi gahamagaza agira abaho telefone mu Kirundi wapi ariko baratwakura kuri telefone muze kwihangana inyakira amajwi ni radio bon kuri telefone muri hangana uno munsi vraiment uno munsi muratwumviriza gusa nituza kubumviriza ariko ibintu biraza kugenda neza reka rero bigi uno munsi tuvuge ku kiyago turiko uno munsi turaza kuza ni wa mwanya mwiza tugenda turayaga utuntu n'utundi kubiranze ugwaruka ibihanze igihugu ibihanze bon duhanze twese uno munsi rero turabona ibintu bimaze imisi bihari mu gisagara ca Bujumbura. Okay. Byinshi cyane mu gisagara ca Bujumbura sikuvuga yuko ari ho nyene biri mugabo birahari na ruguru mugabo cyane mu gisagara ca Bujumbura aho tubona yuko abana babigeme amaze gushikana imyaka 18 kuduga abayibaza yuko vyose igihugu cyose ari ciwiwe atabagishaka kugendana cankwe kurondegwa cankwe kureshwa n'abasore bagenzi biwe ariko nyabuna bihutira kuja kuraba abapapa abo basigaye bita ngo n'abapapa gentil ngo n'aba sugar daddy hari yandi mazina babita ngo naba avant si bon ntabyo nibuka nacibuka ndaza kukivuga abapapa gentil by the way ako chikira wa sugar daddy n'aba sugar daddy ngo n'abapapa bafite umutima mwiza ngo abapapa mu kugira umutima mwiza ngo baratanga mugabo rero tiko turabira aba bigi tukabirabira hamwe jewe babita ngo abapapa gentil muganiraze ko atari ko bari abapapa gentil opota bitwa abapapa gentil mpamvu ni yuko ashatse inota yimuhereza mugabo si ababaye gentil uvuga ati jewe ndashaka ibihumbi 100 gatabigoreza ubwo nyene urumva nivyo oya nibwo bugentil bivanze yaguhaye imwe wala kandi bivana n'ikiri derrière sa tête mbega mu mutwi wayo mafaranga yaguhaye yiyumvira yuko nawe uza kumuhiki kuko nibaze yuko kuri nosi ibintu ni donadona bon jewe ndi ku kazi ndakoza akazi neza hama nanje barampemba inyuma y'ukwezi suko onye none ushaka kumbwira yuko umwigeme bomuha ibihumbi 100 no munsi ejo akaguha ibindi ibihumbi 100 higeje akaba umuntu ashobora kuza kumuterurishida ati nukwinda gusabye mfasha nukuri akaguha ibyo ibihumbi 100 no munsi mugasi kuvuga yuko abari gentil tellement que yamari ko araguha misi yose ibyo ibihumbi 100 quand même bigi abari kiri inyuma benshi hari kiri inyuma cyo kiri inyuma rero tugomba kuganirako mbega vyukuri abo bigeme babitegwa niki kugira bashobore kwirengagiza iyo misore kandi ari bo bangana kandi ari bariko barondera abo bashira mu ngo hama bakirengagiza iyo misore igomba gushira abigeme mu ngo ati bababera abakenyezi hama bakaja kurondera abapapa gentil abapapa ugasanga umupapa kuri imyaka 40 50 60 sico gusa afise n'umugore n'abana mu nzu akabira tesa sha ibaza sha gura n'umuntu
wajyumvira vrema ukubahuka uri umukobwa ukiri wabo ukiri wanyu ukaza kujya kugendana ukanaryamana n'umupapa asa angana papa wawe angana na sogokuru wawe afise biriho afise abana bangana nawe bangana na bakuru bawe ukumva umenga uri fier navyo oya abishe bambe ukumva uri fier burya ntibaba ari fier navyo oya bamaze kubona jewe bamaze kuba tunavugana bari proud navyo babiryoherewe yego ivumengo yari aratesa sana migo yo kubukonyene akavumengo nyene sinzi kandi n'abafuhira by the way none burya cyo bari giki cyo gituma iki cyambere aromera nako adubikira je ndabivuga mu mici 3 jambe n'ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi mu bajene mu gwaruka yego cyane hari ubukene bw'iki tellement que twese twifuza kuronka ibyo tutakoreye tuzabirakuye byoroshe hari ubukene dushaka no gukora abo papa nibo barondeye kare none umuntu akuze yamaze kugira umuryango deja umuryango wagize ko afise amahera yego cyane no umuryango udafite namwe ubusagaje Bujumbura wapi tuzobe kugira mu muryango ufise abakutunga ndafise abagutunga abana 5 3 mu Bujumbura ujya hagiye mu windwi wo ku ruhande ntakunanira bivuga yuko rero by'abakobwa cyangwa by'abahungu ko umva ni bose kote abahungu barahari kote abakobwa barahari abakobwa n'abashuga daddy barondera kandi abakobwa nibo biboneka cyane gusumba abahungu barinyegeza abahungu barinyegeza ko abakobwa barinyegeza nama mu bwabo bikora barinyegeza ntibiyerekana yego ntibiyerekana sasa rero ikibazo kibane kimwe abakobwa impamvu bariko babikora navuze ya mbere n'ubukene badashaka gukora icyakabe n'ama deception yabaye mu nkundo zabo ugasanga yakunda abahungu benshi bose ugasanga nta baguye baba deceva barakomeretse umutima barakundanye telma bararushe n'abahungu usanga ngiye baguye babagira ibisangamwe bireza mugaya kunda n'ikigabo runaka hariya gisa umugore wowe nta birefu nazo mubwira ngo sheri bebe ngo bikini uriyemeze gute subira gute wamukira kuri map gusa uri hehe urumva mu ijambo rimwe bashaka koroherwa mu buryo bwose ugambe amuha amahera cyakara mworohereza nta umva bimwe cyo kumva ngaza tigifasha umugore wiwaje nta birefu nta bindi birenga gaho onye usanga nyine aza kuma majamo cyane mugabo tukiri ngaho onye nivyo ndavyumva yuko shwa kuba bakurikira amafaranga none vy'ukuri turavye wonye navuze ati nukuri nta mafaranga hari usanga nabo nyene bakenye nta buzi buhari ntaki none shwa kwibaza ati umupapa afise amafaranga nayiwe nayo mujyango kuko ndazi yuko ari abapapa yimana umuryango wiwe akanka gutanga na rasyo akaja kuyahereza ivyo rero abo bigeme ivyo rero shogenda no kurero armera kenshi many of the abantu babikora atavyumviriye nibiyumvira les conséquences nibiyumvira les conséquences icyakabiri naco we nawe ntiyumve byikarakora ajya marire karizo ujya mujyango kujya mugore muyago marira akomeye cyane abana bararira we nawe urahantu uravyimbye amatama wahazera guariye lagwa 15000 muhiye n'abazera 10000 watoto moya umekula 15000 nyumbani bantu batandatu namukozi ari mu girandwi n'umugabo ari mu basangira insu y'umuceri n'ibiharage urasikia ayo marira bariko bararira meka azogarukako bavuga ati malipo ni wapi hapa duniani habirebi uzoja mu rugo nawe mu minsi izamana bikugendeye kujya nyine kandi uzokwiyahura oyisi kwiyahura gusa umviriza ndakubwira bavuga ngo iyo mwigeme uri kuri 18 ans ubona yuko ari ugezweho sivyo uragezweho ya misoro iraje kukuresha je nahejeje ishure bamba bari muri université urabona cyibona nawe arakwijije 20 ans uko nyene 25 uko nyene 30 abagishoboye nyene ziba ziriko 35 ans biba biko biratangura kugenda buhoro buhoro hama wa muntu yatevye aramuhaga kuko nuri umugore wiwe naho mwasinyiraniye naho mwandikiraniye contract ibintu bizogenda gutya anye urumva atangwe kuguhaga none ga nshuti yanje niyamara kuguhaga uzocujahe bizoca bigenda gute ibaze aho rero bacakagarira ikibazo mbega we nawe niwagera muri kijya gihe ujya mu goba niteri ririmbye ngo umukobwa ndagowe Christophe Matata washobora kunda iyo ndirimbo ngo mukobwa ndagowe mbega ninabura umwanya niyabura umwanya nkanje wo kwisiga wo kwisokoza urumva mbega nawe nyene uzocumuta urondera uwundi
c'est ça mbega abigeme kweri ko batiyumvira yuko bazoshika muri age bazokenera kuba bari mu rugo batuje afise umwitaho afise umutahura afise umuba hafi watagifise kakabuye ko kwica amaga urumva ni hatari reka rero ndebutse yuko tukiri mu kiganiro good morning ni radio Black FM tukaba tugeze igihe cy'isaha 12:43 tukababwira yuko tubakunda cyane gose twumviza kandi mu mukobwa ndagoshe tugaruka ego Good morning and welcome back to Black FM.